everyone, bite murakomeye. This is Limo TV. Mu rugo yumvire umwana w'umwige maravutse, bamwe bamubwira uritonda urigenza buke uragira iki, ni vyiza. Umugabo ni nko bamubwira ngo urahora ashitse mu rugo nta droit nimwe, nta voice nimwe afise. Hama mugabo igitangaje nuko mu rugo muri konti bacu bimeze, umugabo aragenda kurondera amahera yo kutunga umuryango, umugore nawe arera abana. Mugabo kenshi iyo umugabo ashitse atukwa hamwe na bose, umwana mama bose baratukwa. Koma umbwira yuko abana bazoronka invi equilibre, ugende ku ishuri hari ikibazo, muhira hari ikibazo. That's why we are how we are, guys. Walk. Yeah, nivyo ni kaya kintu cyo kuvuga ngo usanga abakobwa bababwira ngo muritonda, kandi usanga bibagarutse ko kenshi iyo bubatse ugasanga kwitonda ni vyiza, ariko kwitonda ntibisigura guhora, cyangwa bisigura yuko wama ubazwa iyo uvuye. Nimutange power ku muntu w'umwigeme amenye ko ategerezwa gufata ubuzima bwiwe. Amen. Ugasanga uvuye basaza bakamubaza, nyina akamubaza, come on, reka nawe n'umuntu ashitse mu rugo nta jaramurazwa ntana abakobwa baragowe bakiri bato no kubacunga no kubatoka, babacaha abavyeyi uko nyine bagaca batanga relève ku mugabo arinda cikana agicunzwe. Ça c'est pas une vie. Hama kabari warera abana. Come on guys, ntibishoboka ibyo. Abagabo nibumenye ko n'abagore bafise imitima, uko ujya ubabara yakoze ikintu niko nawe ababara wakoze ikintu kitari cyo. Urumva rero twako dutera inkuru, turabanywanyi barimo, uyu n'umunywanyi warimo abahandi hantu abo bita Edmonton, tukaba ngaha turiko turafura gatonya tuhengera dutera ikiganiro namwe. Nuko rero murakoze mugira amagiye kuraba ibyo byose twako turavuga, ingene guhana ubuzi, guha power abana, guha power abigeme, ibintu byose. Resume twovuga gute, twobivuga kwiki hobikiho twohera kuko iyo niyo changement ikintu cyane gusumba izindi, kuko niyo ikizana ibintu byiza. Ça peut prendre du temps, mais je pense que bizogenda neza. Vraiment kuri ivyo bintu byose twavuze, umuntu amaze gukura aragira effort akabigahinduka buhoro, ariko ibintu byose bihera hasi. Ibintu byose byapfiriye hasi, ingorane zose dufise no mu gihugu zose zapfiriye kuva ku ntango. So n'inzu yubatse ukayiduza, ariko wagize hasi habi fondation mbi, inzu irabomoka. So ifo ko tumenya ko dukwiye kubaka hasi, abana bakiri bato mukabigisha ivyo byose twavuze, bakazokura batakura bameze nk'uko abavyeyi babo canke abakuru babo bakuze batumeze. Bizohinduke, bazokure atakwiduga, atangorane zihari. Nico kimwe natwe abakuze, natwe dukwiye kugira effort tushizemo ko kwigisha abana bacu, abe natwe ariko tugira. Kandi ikindi naco nari nkwiye guterera, ndasavye ntihagire umuntu azosora kritika bene wabo avuga ngo abantu ngo banaka ngo bameze uko, ngo barundi ngo bameze uko, uvuze abarundi bameze uko nawe umeze uko. So ifo guhera kuri wewe nyene uvuge tumeze uko, mubatangura kuvuga tumeze uko, umenye ko ejo uzohinduka. Nta muterere ico bukora kugira bahinduke. Ebana nanje nongeyeho ubwa mbere pumo changement ya mbere ibaho ibera ku bana, kuko nibo bariko barakora. Muga kugira ibere ku bana nuko natwe dukomprena yuko tugira autocritique, tukavuga tuti aha
hameze uku tuhahindura abantu birirwa basemereye mbwa hari ko bitaba bamwe ariko baraza ariko ntitwovuga ngo ntibiriko biraba biriko biraza ariko indero y'abana mu rugo abana bakaronka example nziza ku bavyeyi abagabo tugabanya akayoga dutahe kare turaba abana abayaya nibyo barafasha n'ababoyi ko bafise mugabo hajya none n'igiki vraiment baha umwana umuvyeyi atotanga atoheba akayoga wagende kuraba abana aha simba benshi bagabo murazi ko naje niko ndabibona hama ba mama nabo divyo muri bible bavuga ngo umuntu asonera umugabo mama umugabo nawe asonere ayakunda umugore hanyuma yabigize bibona kandi byose usanga biravye birasa bigeze gutyo ni sawa kandi gukunda cyangwa gusonera nibituma guca wexagera ugasanga umugabo ariko atuka umugore abana babona aho naco tutova muva byose bihera mu rugo ni habe ukumvikana habe ukundana abana nabo mubahe umwana arashaka kwereka ikintu azi papa kumubwira ngo ntacu uzovamo ngo ibyo we ntabishoboye ushaka kuyicingahera mu ruhongore kandi ibyo mwaba mwabivuze kandi naba nabivuze abantu umugani n'umuhari ukuri nuko abantu bohera mu rugo tugahanagura ibi bintu amajambo mabi tubwira abana kuko nabo niyo baba bafise niyo bakurana niyo bazobwira abana babo I wonder why dufise somehow ibibazo mugabo niyo ni solution muzindi kandi inakomeye Arsene wakoze kuza kuraba umuji wakoze kuza kuturamutsa abanetse ko dukoranye ikiganiro abantu nibaza ko iyo ntera dushoboye muri umwanya ariko turi kumwe toujours love in motion with Nimo TV. Thank you. Yego nawe wakoze mwakoze kunyereka umuco wakoze no ko turushoboye kuyaga duhanurana kugira Imana izobikora izobikora irahari iramaze gukora byinshi